Shuti bakunzi namwe bagenzi ndabaramukije amahoro y'Imana muri kumwe na jewe Jean Christophe Mugisha mu biyaga binini haraye habaye umunsi mukuru aho nyakubahwa Perezida Kagame Paul yarahiye kurongora Republika y'u Rwanda. Abaperezida bo muri Afrika baje ari benshi abafatiwe n'ibikorwa bararungitse intumwa. Uburundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibitabiriye ivyo birori. Twatumiye Apotre Benantungwa nayo intumwa y'Imana mu bantu akaba umwanditsi w'ibitabo akaba n'umushakashatsi n'umusesanguzi. Ku batabizi akaba ari nawe yerekanye ubwa mbere inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo 2022 ni nawe yerekanye idonido ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini. Muri kino gihe akaba ari umuhuza bikorwa wa UN hitamwo neza Union pour la Renaissance de la Nation. Urwo runani rw'abanyagihugu rukaba rugwanya ivyiyumviro vy'ihonyabwoko n'ihonyabwoko n'ivyaha bishamikiye ko muri kano karere k'ibiyaga binini. Apotre ndaguhaye ikaze muri kino kiyago. Urakoze cyane kunyakira mwakoze kandi kuntumira. Abanywanyi baradio televiziyo Inkinzo badusabye ko bagirira umwihwezo ku catumye abaperezida babiri Ndayishimiye Evariste na mugenzi we Tshisekedi Chilombo ico waca yaratumye batitabira mu birori vya perezida w'u Rwanda. Duga kwijambo. Kubera iki mwambajije abaperezida babiri bonyene bo mu Burundi no muri Kongo ngira ngo kumbure mu bamwambajije ico kibazo kubera arabo basanzwe bahurikiye mu ishira hamwe y'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko naye handi hariho nabandi bataje nko mwabivuze ko hari abatashoboye kwitabira batumye intumwa ariko kubera ko ntari hafi ngo nkurikirane menye ingene byagenze ubundi umunsi mukuru wari uwiki. Perezida w'urukiko rw'ikirenga tumaze kubona ko nyakubahwa Kagame Paul yatorewe kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda, tumaze kubona ko ibiteganywa n'amategeko byose byubahirijwe dushingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo y'102 iteganya ko uwatorewe kuba perezida wa Repubulika arahira indahiro ye ikakirwa na perezida w'urukiko rw'ikirenga. Tunejejwe no gutumira nyakubahwa Kagame Paul kutugezaho indahiro ye. Yewe Kagame Paul ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzaharanira amahoro n'ubusugire bw'igihugu, ko nzashimangira ubumwe bw'Abanyarwanda, ko ntazigera nkoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko nzaharanira ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro, n'intatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Urabyumvise urumva mwari mumbariye ngo ntibitabiriye umunsi mukuru mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ubundi mu Rwanda nuko nyene baba bafise imirimo myinshi kandi ubona ko bayikorana umwete n'ubwira uravye ko igihugu cy'u Rwanda kimeze ko gisa iterambere kigezemwe iyo turaba ku ruhando mpuzamahanga aho bagishira mu bihugu bya Afrika uko gihagaze mu bijanye n'ubutunzi, uravye ibijanye n'iterambere ry'abanyagihugu hagati mu gihugu bari bakwiye kugira iminsi mikuru myinshi cyane. Sinamenye rero umunsi mukuru mwari mwambajije waribo. Uyu n'umunsi mukuru ukomeye cyane wabaye ku munsi w'ejo kwigenekerezo rya 11 ukwezi k'umunani 2024
bigina intsinzi ya nyakubahwa perezida Paul Kagame ku matora yatsinze, hanyuma akaba yaragiye kurahirira imbere y'ababijejwe n'imbere y'abanyagihugu y'abaturage kubarongora, akabaje imbere kandi indongozi nziza itazimiza, kuko ibashira mu iterambere ikabarinda kabi kabishe aho kava hose. Muti rero ntibashoboye kuza Parsona Ndayishimiye na Tshisekedi, birumvikana ubwa mbere bwo nagira ngo tubanze twumvikane ku bintu bimwe bimwe. Nyakubahwa perezida Paul Kagame yaharaniye ukubaho kw'abanyarwanda, ahesha iteka u Rwanda rwari rwaraboshwe n'amacakubiri nk'uko igihugu cyacu cy'u Burundi kimeze, aritanga atiziganya hamwe n'abana b'u Rwanda bagwanya ihonyabwoko bararitsinda. Bamaze kuritsinda ntibihora ngo bice abishe abatutsi, ariko bakorera neza y'igihugu, bafasha abanyagihugu kubaho neza no kubana mu mahoro. Aha rero nkaba nagira ngo ndabibutse yuko mwese murabizi mutigize nkana, abarongoye Burundi ni bamwe mu bagize uruhara mu ihonyabwoko ryabaye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, nk'uko tubibona mu mutahe mpuzamakungu wo kubarondera, aho hariho abarenga 600 barondegwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubutungane bw'u Rwanda, bagirizwa ko Gacaca bagirijwe ko bakoze ihonyabwoko mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Abo nabo bamwe bakaba bari mu butegetsi bw'igihugu. Iyo rero ni imwe mu mpamvu ishobora gutuma leta ya CNDD-FDD idashobora kwitabira umuhango nk'uwo, cyane cyane mu gihe bategura kugira ihonyabwoko rya nyamwinshi mu Burundi no muri kano karere, aho basanzwe ariko bararikora mu gihugu kibanyi cya Kongo, mu bavuga ikirimi cy'Ikinyarwanda, no kuvuga muri Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru. Ibyo rero ntawo bideha, CNDD-FDD yahisemo gukorana na Tshisekedi muri uwo mugambi wo kugira ihonyabwoko muri kano karere k'ibiyaga binini. Impamvu rero nibaza kutava kure, kuko kubona abaperezida 22 baritabiriye uyu muhango wirahira rya nyakubahwa perezida Paul Kagame, ndetse ibindi bihugu 8 bigatuma intumwa, no kuvuga ibihugu 30 kuri 55 bya Afurika, hakaba harashoboye kwitabira bangana gutyo, ni kimwe mu byerekana yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yemewe ku ruhando mpuzamahanga cyangwa ku ruhando rwa Afurika. Aha rero nkavuga yuko abataje bashobora kuba barafatiriwe n'ibikorwa bitandukanye, ariko kandi bashobora no kuba ari bamwe mu bakozi b'abakoroni, kubera ko Afurika izingamitswe n'ubukoroni bw'abakoronije Afurika mu myaka yaheze. Uyu munsi bakaba bashizeho abakoroniza bene wabo bo muri ibyo bihugu, nk'uko namandiko ribabwira. Nagira rero ndababwire yuko kutitabira kwa Parsona Ndayishimiye na Tshisekedi mubibonere muri iyi nzira. Ubwa mbere bagiye gukora ihonyabwoko muri Kongo y'ubuseruko, hanyuma ibiganiro byaheruka kuba bemeranije yuko leta ya Tshisekedi ireka kubandanya kwica abantu bo mu buseruko bwa Kongo, no kuvuga igahagarika intambara iteza igwana na M23 yahagurutse guharanira kubaho kw'abakongomani bavuga Ikinyarwanda, ndetse n'abakongomani bandi barenganywa mu zindi nzira, kuko M23 irimwo abakongomani bo mu miryango mu migwi itandukanye,
kuko harimwo n'abene wabo ba Tshisekedi bari muri M23. Ni ukuvuga ngo abashishwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bwica bukiba bari muri M23. Rero kubera yuko ibyo biganiro byabaye Rwanda bikemeza guhagarika intambara, mwese mwarumvise ejo bundi yuko ONI nayo yaciye ihaguruka ikazana iyindi mbono nshasha no gukora gushasha, igategeka MONUSCO ko itanga ibigwanisho kuri SADC kugira ngo bashobore kwivuna umwasi neza, bashobore kugwana neza. Bivuze ko ONI ishami ry'umutekano itifuza yuko ingwano ihera muri Kongo, ntiyifuza amahoro muri Kongo. Nicyo gituma baciye batanga ibirwanisho babihe SADC kugira SADC bandanye yica abanyagihugu kandi bandanye iha ibigwanisho yamigwi ihanze abo mu bwoko bw'abatutsi bo muri Kongo, ari zimwe za Wazalendo, za Mayimayi, za Nyatura n'izindi. Murazi ko nimbonera kure ziriyo na Barisitariyo n'abatangiye basudatwayeyo kwica abanyagihugu. Ibyo rero mwaraye mwese mubonye ko ONI ibishigikiye. No kuvuga ko umugambi w'abantu batari bake nako gashami karoni karimwo nta mahoro bakeneye muri kano karere k'ibiyaga binini, kandi nkuko nabivuze ihonyabwoko abarikora so barariteguye, abarikora so uko barariteguye, hari abaritegura abandi bakarishira mu ngiro. Hanyuma rero batangura kubazwa, bagatangura kuzwiragira, bagatangura gukoma induru ngo nta banyabwoko bakoze, abandi bagatangura kuvuga ngo ni habi ibigongo by'ibivunga, kandi ibyo bitabaho. Ihonyabwoko ni icyaha kitababarirwa kandi kidatakaza igihe. Abisha abantu aho bari hose bamenye ko bazobazwa ejo canke ejo. Kuri Bazo Ndayishimiye nawe ashobora kuba yaretse kugenda cyo gutuma y'intumwa, yibaza yuko abarundi batabitahura, batamye ivyari icambere. Bazo Ndayishimiye icyatumye adatuma intumwa no kugenda ntagende kirazwi. Mu gutsindwa kwa Tshisekedi muri Kongo batsindiwe hamwe, kuko yarungitse abasirikare arungika n'imbonera kure, barakubitwa baratota. Niyo mpamvu bafatanye mu mugongo, ibyo bakora byose babikorera hamwe. Ntiyashobora yo kwitaba kubera iyo mpamvu. Impamvu ya kabiri, mwese mwarabonye yuko ku gatanu yatangajije yuko agiye guhagurukira umugambi w'isuku ry'igisagara cya Bujumbura mu buryo bwo gukubura. Nibaza batamurundi n'umwe atamubonye afise umukubuzo kugira kubure mu mabarabara, kubure mu biro by'abategetsi. Twarababwiye yuko rero byamunaniye gutwara, nta kuntu na kumwe yoja gukubura ahantu yashize umurongozi wari we ministre. Umushikiranganje yashizeho yari gukurikirana ibijanye n'isuku kuri ministere ajejwe, hanyuma we akazohaca agiye kuraba ko babikoze. No kuvuga rero yafatiriwe no gukubura mu ijambo ryiza rishabuje kwitabira rya muhango ho kwimika Perezida Paul Kagame. Yarabuze umwanya kwereka arategura imikubuzo azokoresha uno munsi wa mbere n'indwi yose, ko yavuze ko nta kazi kahari, ko ari gukubura gusa. Ibyo tuzobigaruka ko hanyuma. Ariko rero aho babukaranga twari munsi y'urusyo. Umugambi wa Tshisekedi na Bazo Ndayishimiye w'ihonyabwoko muri kano karere ugeze kure, nivyo byari bibahangayikishije gusumba ivyo bindi byo kwitabira ibirori byo kwirahira ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ihonyabwoko rero bateguriye kubahitana ubwa mbere bonyene, kubera yuko Imana ntizokwemera ko kano karere kizizigwa n'abajenosideri imyaka yose. Nibaza ko abasenga tukomeza tugasenga, uwasenga kabiri asenge gatatu, kubera yuko umugambi mubisha wa Bazo Ndayishimiye na Tshisekedi bagiye gushira mu ngiro kugira ngo uzobananire. Nkako umuhizi Petero Nkurunziza yaravuze ngo aho intambara izohera niho izoherera, aho izotangurira niho izoherera. Rero iyi ntambara ya Bazo Ndayishimiye na Tshisekedi batanguye iziherera iwabo
ahandi ntihaje, buriya bwari ubuhanuzi. Nkabona rero yuko abanywanyi ba radio televiziyo Inkinzo bansabye ko nobabwira, nimwave mwibaza ngo nibindi byatumye abo bantu bataza. Ni umugambi mubisha w'urwanko banka umututsi muri kano karere, ni umugambi mubisha tutazi abari inyuma yabo bababwira guhonya bo mu bwoko bw'abatutsi muri kano karere, ariko biraje bibananire binabahitane. Murakoze.